twaje hano kugira ngo turabe kuko nkuko twabamenyesheje hariho abantu bane bari bagwaye murazi ko muri rusange tufite batanu rero uko amategeko abisaba nuko iyo umuntu bari bagwaye umugera wa coronavirus hanyuma twarabakurikiranye iminsi 20 rero twari twabamenyesheje yuko ibipimo vya controle vyaturetse yuko batanguye kuronka gahengwe kandi bari bameze neza rero mu mategeko ya OMS iyo umugwayi umupimye ibipimo bibiri bikurikirana ugasanga nta migera irimwo arafise uburenganzira bwo gutaha tukamu rupapuro ngaha mu bitaro yuko yakize umugera wa coronavirus rero ko ari bane bakize ubu rero dusigaranye umwe nawe nyene ibipimo twakoze ejo nkuko mubonye mu itangazo nawe nyene ibipimo vya mbere vyerekanye yuko atamigera afise ubu rero nawe nyene araza kurindira kugira ngo tuzomupime ubugira kabiri kandi turize Imana yuko nawe nyene kuko turavye nyene ameze nta bimenyetso afise ariko naho biruko hariho abandi batanu kuko tuguma turondera abo babaragiye hamwe nabo bagwayi nkuko twabibabwiye twasanze nabo nyene baranduye umugera nabo nyene turaza kubazana ngaha ariko ico twomesha no kubafisa amagara meza tukiza ariko nabo nyene bazotora mitende bidatevye kuko turiko turaraba ingene vyagenze kuri abo bane ba mbere turashima Imana kuko bagumye bafise amagara meza kandi n'imiti twabahaye yarabagiriye akamaro imiti dutanga ni novuga ko ari imiti y'ubwoko bune rero turizereza neza uko abene yuko nabandi bazogira agahengo na cyane yuko ubu twaciye dushiramwe ingufu kugira ngo tuze turaraba abo bose twobona ko bagiye hamwe nabo bagwaye rero kubera yuko tumaze kubona ko ari ibintu uko ubwandu bumeze uwe turana ko ubwandu buri mu gihugu cyo gituma twaje dufata ingo yuko abantu tuba twiketse yuko bagiye hamwe n'abagwayi tuca tubashira novuga en quarantaine kubera yuko hajya muri aho twara dushira novuga abantu bavuye hanze kuri atabakiza twabonye ko byo bavyiza iyo tubonye abantu bagiye hamwe n'uwo twatoye kwingwara aho bifise bashobora kuba baronka icumba cabonyene bafise uburyo bukwiye turabasaba yuko bambara maske hanyuma bakaguma aho mu cumba cabonyene bagafashwa n'imiryango tukashobora kuzabakurikirana mu minsi 14 mwa twasanze yuko hari abo usanga uburyo budakwiye bikaca ugasanga ntashobora kuronka icumba cabonyene kirimwo akazubo kirimwo vyose ashobora kogera nashobora kwitunganiriza tubona yuko vyiza tubisavye leta tunayishimira ko yavyemeye yuko dushobora kubashira ahantu hamwe tukabafasha kuko bo turabakurikirana iminsi 14 nuko rero turabona abo baranduye tukabazana ngaha n'abandi tugomba tubakurikirana rero turashima Imana yuko byagenze neza kubona abagwayi ba mbere bakize bagashobora gutaha mu mihani wabo nabanye tubashimira kandi yuko bakoranye neza n'umushikiranganji n'abajeje kubakurikirana kandi nongera nshimira cyane aba baganga mubona bashoboye kwitanga novuga yuko tubasabira imigisha ku Mana nta mpembo nabo nyene bajya bahora bagware ngaha babivuze mu avyumvise yuko bashimira natwe izina rya leta turabashimira tukabasaba yuko bo bandanya bitanga ubuzima bw'abandi cyane ko babikora neza nabo baza kuza bazobafate neza nkuko bafashe neza abambere kandi tubashimira ko bafite ukuboko kwiza tukasabira ku Mana nabo bashasha yuko bazoshobora kuguma ngaha kandi bagatora mitende murakoze.